Ifumbire yo mu bwoko bwa ire ingana n'imifuko 107 n'igice kuvuga ibiro 5375 niyo yafatanwe Irankunda Ezekiel na Nkengurutse Jean Marie bo muri commune Gitega zone Mubuga umutumba wa Mubuga ruwa mbere igenekerezo rya 5/0/2026 abajeje intwaro n'umutekano n'abenegihugu bo muri ako karere batewe amakenga n'amase yo mu bwoko bwa totahaza ariko apagurwa nabo badandaza kandi atamwene gihugu numwe yigeze amenyeshwa ko hari amase azohava apakururirwa mwako karere bace batelefona abajeje intwaro here kuri mustanteri wa commune Gitega bamumenyesha ko hariho ibiteye amakenga. Mustanteri wa commune Gitega ari kumwe n'ujejwe ibidukikije uburimi n'ubworozi ujejwe igipolisi muri commune hamwe n'icariho c'umushikiriza manza wa Republika Igitega bakaba baciye bishikira kuri uwo mutumba wa Mubuga kuraba uko ibintu vyifashe. Bamaze gusaka mu bubiko umwe bamufatanye imifuko 101 y'ifumbire yo mu bwoko bwa ire uwundi nawe nyene bamufatana imifuko 6 n'igice ayire nyene. Abakoze iryo kosa ntibashoboye gufatwa kuko baciye bayanyaga ariko iyo fumbire yaciye yegeranirizwa mu biro vy'umutumba wa Mubuga aho Inyamiramabi yaciye igira icegeranyo kugira ngo amatohoza abandanye. Mustanteri wa commune Gitega Jacques Nduwimana yarashimiye abajejwe intwaro babaye magabo bagatanga inkuru ndetse bakanafata iyo fumbire. Jacques Nduwimana yameheje ko ivyo ari ubisha bwo guhungabanya akigoro ka leta yagize ko kuramira abene gihugu aho baca bikika mukiza kugira ngo bazimbe abene gihugu. Yarakeje abajejwe intwaro n'umutekano ku bukerebutsi bakoranye. None rero turakeje cyane inzego zijeje intwara muri zone fadikanije n'abajeje umutekano ku bukerebutsi bwabaranze aho iyo mifuko yaciye ibirafatwa by'agateganyo izanwa ngaha ku ngoro y'umutumba wa Mubuga turiko. Bamaze kudushikiza amakuru twaciye natwe dusaba abajejwe ubutungane murabona ko twazananye n'icariho c'umushikiriza manza mukuru wa sentare nkuru y'igihugu parke y'Igitega turi kumwe kandi na komiseri communale kugira ngo twirabire nyene bimeze. Ivyo rero turabibona ko ari ububisha budasanzwe. Ni ububisha budasanzwe kuko buza buhungabanya umugambi mwiza leta yashizeho yo kugira ngo ituramire twebwe bene gihugu tukora imigambi yo kugwiza umwimbi biciye mu kurima no korora aho leta yagize akigoro ikagabanya igiciro c'ifumbire kugira umwene gihugu wese ashobore gufumbira neza imirima yiwe. Mustanteri wa commune Gitega akaba negura iyo ngendo yo kunyegeza ifumbire asaba bene gihugu kuba magabo no gutanga inkuru ku gihe ndetse akanahamagarira ubutungane gukora kugira ngo iyo ngeso ihashwe burundu. Kandi dusaba yuko mwebwe abene gihugu mwese mworikanura vy'ukuri muri no zone turumva yuko ubugizi bwa nabi bwari bugize igihe bwimonogoza tubasabe vy'ukuri ntihagire ibintu nk'ibizosubira mwese aho muri mucunge kuko ni vy'iwanyu ntagire vy'ukuri abo twosura kumva bikitse mukiza ngo baheze batware ivyari bigenewe abene gihugu. None rero turasavye ubutungane yuko vy'ukuri bwo kurikirana aba bantu bagahanwa kandi bagahashwa kugira ngo bamenye yuko ingendo ariko baragira iza isubiza inyuma umugambi w'iterambere ry'abene gihugu washizweho na leta mvyeyi leta nkozi. Jacques Nduwimana yarijeje kandi abenegihugu muri ako karere ko amatohoza amaze guhera abajejwe ubutungane bazoshobora gufata ingingo ko ayo mase acadandarizwa muri ako karere nyene. Mwomenya ko ubu ico kiro ciyo fumbire ya ire kiri ku mafaranga ari hagati y'ibihumbi 4 n'ibihumbi 6 mu gihe uyiguriye kuri abo badandaza.